Chambe na mbere ndabaramukize ndabifurize umunsi mwiza. Nkongera shima nkenguruka ku gikorwa cha Fondation Ngoga Patrick. Hama ku mazina yanjye nditwa Murushamana Nepomuscène. Ego cyane. Habamba muri commune Kabezi, zone Mugera. Ko mubona ndicaye ngaha no mugenzi wanje tukaba twari abantu batatu tuva kukina ibaro ku commune. Turahura n'isanganya twisanga mu bitaro. Twisanze mu bitaro turagwara harama imisi turashika haragira yaho tutangura kwitahura aho turi turashikaho turakira turataha tutashe niho yaza kuri Facebook chambona groupe ya Fondation Ngoga Patrick ndinziyemo mbona dawa wacu Ngoga Patrick mbona afise ari hampande y'abandi bana ari karabafasha basanzwe bagendana ubumuga. Hama uko mbona ndishe ngaha aha anye kuguru kwaracice n'umugenzi wanze aha nyene kwaracice. Hanyuma niho ndaduza ifoto ndaduza intuzeye video yiwe cyambona ki nimero munsi ndayitora. Hama ndamurondera munsi wa turavugana kambere yari muri byinshi ariko ntibyakunze ko tuvugana byihuse. Ndarungika audio ndamwandika n'ama message ego ndamwiganira ikibazo cyacu. Niho yambwira ati tuze tumanuke hari mardi, atubwira ati tuze tumanuke ku munsi wa kabiri. Turamanuka turamubwira ikibazo cyacu niho yatubwira ati turamwiganira ubumuga bwacu dufise, turamusaba ko yo turosa proteze. Dawa wacu ntiyatugabiye canke ntiyatubwiye nabi vraiment, ahubwo Imana imufashe mu bikorwa vyiwe akora kandi yongere ikomeze nyene imuha ubumenyi. Sindumva uko ndosima, sindumva uko ndobivuga, ahubwo Imana imufashirije cyane kuko igikorwa adukoreye canke yamadukorera ni kinini cyane. Sindumva ngo ndotangiye iki canke ngo ndoshimuku, ariko vraiment birampimbara gose muri je numva nduzuye. Ego hama murakoze kuduha natwe ijambo. Hama nako tanguye gushima tubifuriza n'umunsi mwiza. Hama nanje ku mazina banyita Nzisabimana Faustin. Hama nanje uko uyu mugenzi abivuze twagize isanganya 2020 itariki 10 z'ukwicumi. Itariki 10 z'ukwicumi tuvuye gukina umupira w'amaguru. Hama byarasice imodoka imaze kutugonga bisaba yuko dushika baduhimbura amaguru ko twe twabaye ntibyari gukunda yuko utuvura ngo twongeye gutambuka nko twahora dutambuka. Hama tumaze kuva mu bitaro n'uyu mugenzi yazambwira ati Timoga nabonye turabagenzi nyene tuba mu quartier imwe. Ntiyambwiye ati nabonye kuri Fibi umuntu afasha abantu bagendana ubumuga kandi ngaho nyene igihe mwashikirwa n'iryo sanganya muhira byagenze gute? Muhira babyifashe mu gute? Umva muhira ukuntu babyifashe mu nyene ko yari rya mbere mu muryango wacu habaye nk'umuntu agendana ubumuga. Wowe wari umwana wa kangahe? Zingira umwana wa gatandatu. Umva bose nyene barakomeye. Bose barakomeye neza bose. Bamaze kwisa kubona yuko we igihimba kinye cy'umubiri kitakihari bavyakiriye gute? Mbega we bamufashe gute mu muryango? Je maze gushika muhira mvuye mu bitaro nukuri akeshi nk'abana baba banyi nibo wasanga bariko batinya gusa abana muhira bakababwira ati nta nakimwe kumura arakomeye nta nakimwe ntajyana. Tukiri ngaho nyene nawe baca bakwati wowe wafica ubyumva mu gute? Urumva kwiyumva je nkiri nko mu nabi neza nabi kuko ndabona umenga ubuzima burahindutse ntaje ngiye gukora ko kare nk'akajobu nahora nkora ntako ngiye gushobora mugana sanze yuko umenga byose ni mu mutwe.
byose ni mu mutwe, ikintu cyose kirashoboka kuko je nk'ubu akazi sinumva akazi konanira muri uyu mwanya. Ego barasanze rero kwa muganga barakwandikiye yuko guca nako mwisanze byamaze kuba ubwenge mwabutoye byamaze kuba. Oya no kuvuga yuko je nkishika haciye umwanya munini barambariye ngo duhe nimero ndatanga nimero za mukuru wanje bamurondera nza numva bagaruka kumbwira ngo sinya tuguca ukuguru. Mvuze nsingize mu cyukuguru kwiwanze mvuze ati wapi ibyo ntivyobaho niko rero gutelefona grand frère baramubwira ukuntu bimeze. Avuze rero na telefona papa mudogo ko je nta papa mfise, papa yarapfuye. Telefona papa mudogo twazindukiraho baza basice barabara mwene bimeze hamabye ati nako takuntu twabikora kiriho nugusinya tumushuguru cyo barasinya. Rero je nanze nisanutse sanga vyabaye uwo aho nari ngwariye twari mu gitanda mu cyumba kimwe n'uyo mugenzi tumaze guhura ahantu muri block ngira musomo byumva muri block duhuye niho nabaza abaganga ati ndamuvugishije umugenzi wanje nta kimwe bavuze ati oya nta nakimwe yaga ndamubwiye ati mugaje nanze byarabaye kuko wene muri ico gihe ntibari bwagusukuguru bari bagisanasana baraba ukuntu vyogenda. Ndamubwira arambwira ati humura nta nakimwe je mu gihe nzoba nkikomeye ikintu cyose kizoba kiri muhira washobora gukora zenzogikora. Mu nyuma nawe numva ngo byateye byanka ngo nawe bamuciye kuguru hama baratinda dusira hamwe tuze twaremesanya ko duhuye n'abandi turemesanya baturemesha. Rero twaguma twibaza yuko menga tugiye mu isite bazotubona nk'igitangaza kuko mu isite wacu nta wundi muntu byari bwabeko. Tukaba tugana none bizogenda gute, tuzobaho gute, ubuzima buzogenda gute. Muga byose ni Imana, ikintu cyose ni Imana, gusenga ngiriko siri imbere ahubwo Imana ihabwa icubahiro kuba twaciye tumenya na Patrick hama dukorera nk'ibintu nk'ibi. Mbega mu vyiyumviro vyawe wariyumvira mbe ni gute ushobora kuronka ico? Navyiyumviye kuko n'ahantu twivurije baratubwira kare ko bazitanga muga tubazize batubwira ati bazitanga kare ubu ibyo kunda oya bazitanga kuri gusa ngo ubumuga ngo nibyo kunda tusanga twatekereza mbe twanagenda kuyironda ahantu twagiye kubaza kuri 5 zito ko twoyironka tuvume tugura kuri 5 zito twabasigira nimero baduha na fagitire y'amahera babugiye yuko amafaranga bigurwa nkangahe je bari banyacera ki 456 uyu nabamwaka era ki 9 yandi era ibi umuriyoni wabura mu 10,000 1990. Rero batubwira yuko tubazo dutelefona tuze twarindiye ko dutelefona turabura muramwigandiye rero ikibazo cyanyu ngo ga Patrick yabyakiriye gute mwebwe yacabafasha gute? Twe tumaze kumwiganira ikibazo cyacu yaduhaye rendezvous y'ahantu twomanuka hama tukazohuriraho tukayaga nawe turangiye ati muzomanukane kuri wa Karede kuri rya barabara muzobona ahantu handitse fondation hama muce mwinzira naho nyene no twamanuka rero tumaze gusika hacikanye nabona cirasika turamwiganirira ukuntu tumeze atubona avuze kandi ndabona yuko menga mwe twokorana avuze ati nta nakimwe kuko ababwira badupima baraza dukorera twaza kugira entraînement twongera turagaruka. Rero mu nyuma asavuga yuko agiye kuorganiza abantu bagendana ubumuga bokina umupira w'amaguru. Tuvuze ati natwe twako twarabakinye nakwe mu dusiramo rero turagira entraînement kandi bikwiye neza kandi turaryoherwa. Abo nyene niko twariko turashaka kugana kuko twaganiriye byinshi kugira ngo dushobore kumara ikiganiro cy'iwacu ubuheze nyene nk'uko wari ubivuze twabasanga no kuganira imyiteguro ya football. Mbega kuri mwebwe kijya kintu mwacakire gute mufise vision yihe muri kijya kintu? Ahubwo kijya kintu ni cyambere kituyimbara cyane ahubwo mbere twosaba yuko nabandi bari inyuma. Mbega nta complexe kuba kiriya gihe mwakina mukomeye ngo mukamwiruka no kuguru kumwe. Oya ubyo turiko turabyiyumvira usanga turi yimvira ibindi bintu byinshi. Ahoro kimwe gusa kubera byabaye
ibyabaye duca tubyihoza ariko kuzana n'ibiriko biraba n'ibihari ni kuvuga yuko rero ubu turiyumva uko turi kose turashoboye turashoboye vraiment kuko nk'umupira dukina vraiment nabo dukinana baturyohera cyane ahubwo mbere twosaba yuko byoduga umva tugatera intambwe cyane tukaduga kugira natwe tugira aho dusize go vraiment igikombe kitazanye abantu bakomeye twe dushaka kuzokizana umunsi byasubije ko tugenda gukina nk'iyo mu mahanga dushaka yuko turiyumva neza ati tugende nko mu Faransa hariya dushaka yuko umenga uwo munsi tuzoze tunezerewe ku buryo umuvyeyi yumvise ati ba Faustin na Nepo batsinze namuvyeyi azoza yitarika avuga ati baka vraiment Felicitas uhangana we uvuga bati jewe ndiko nahangana n'indi timu ugati je no hangana gushika kama kawaida kanyuma ku buryo je ati no jewe n'ubwoko gusigaye sigutsindwa wapi nishobaho wekerekana abashimire cyane rakajambo kamwe kuri Fondation Ngoga Patrick hamwe na Ngoga Patrick nyine kumva yakoze igikorwa gikomeye cyane urumva yuko n'ubuvukanye bwaciye bukomera ku birori icyo gihe mwaciye mu muryango umwe ego kwe ushikiriza ndashikiriza yuko nk'abandi bo mufasha kugira ngo nawe ntadendebukirwe ahubwo ashobora kuguma afasha abandi n'abandi umva leta ntimutezurira ahubwo igume mwongera ingufu basi kugira nawe aronke aho girana ukuntu yoza arafasha abandi vraiment nukuri ko Imana nukuri Imana imuhezagire sinumva no kuno bivuga nzega mikro mwene wacu nawe yatanagire yakajambo kamwe ashikiriza abakunzi ba Fondation Ngoga Patrick nkumbure nicasaba kandi no muri leta nkuko twariko turavugana nyene mu mwanya n'ubu tukiri bandanya ishambere na mbere coco Ngoga Patrick ndamushimira cyane ku kigoro yadukoreye no ku kigoro yakoreye buri umwe wese ahari yiyumve kandi sindumva uko ndogivuga kuko birandenze muri jewe ndumva ko umutima hariko aradundadunda kubwo ukuryoherwa nubwo ukumva igikorwa Ngoga Patrick yadukoreye vraiment n'igikorwa kinini gihambaye muri je ntumva yuko cyokunda nkuko ndabishaka nkuko yagikoze mu minsi mike vraiment ndamushimira cyane ndongera nshimira n'inshuti zacu duhurira kuri equipe yacu mvuga ati turashoboye FC okay akajambo rero kanyuma rero kakacemsha bombo natubwiye yuko ni city bari babaheruka muri kumuzera beki yego cyane akamunyereka ingene muza kwinjira no munsi mu city uri mu y'ubugesera yoza kwinjira ngo vraiment koze ni yumva vraiment umugaro kweri none ngira ngo musida bisa ibintu ni wane ego cyane tukaba dushima kandi dukenguruka kuba tuko turatambuka kandi nkaba ndakwiruka kare kubona nkwiye jewe mpagaze ndiko ndagenda bikaba binezera cyane kuba mbona nkwiye ndibona ndambara ipantaro ishikepfo kare ndazinga ikagumire leta aha nkabona ipantaro ari yose ega wane cyane kama kawaida amvuga ibintu komera rero murakoze cyane tubasezera abakunzi ego cyane murakoze kuba mwari muduhaye kino kiganiro umwanya tukaba tubifuriza umunsi mwiza.